iravuga. Bibiliya iravuga. By'ukuri Bibiliya iravuga. Ugira ukurikirana ikiganiro Bibiliya iravuga, ikiganiro kikungura ubwenge bwo gutahura icyo Imana igomba ku bantu yaremye. Iki kiganiro mugitegurirwa na radio Ubutumwa bw'Amahoro, samirana mu gisagara cy'i Bujumbura no mu gihugu hagati. Kaze muri iki kiganiro Bibiliya iravuga, uyumvire icyo Imana ikugomba. Njuti yanje mukundwa wa Kristo ndakora mu kijamahoro y'Imana bane nawe. Hano ni kuri radio Ubutumwa bw'Amahoro, muri kumwe na Pastor Ndikuriyo Jerome kuri mikro, muhinga bw'ivyuma hari mwene data niyo nizige Salvatore. Tumusaba twugura iganiro cacu n'indirimbo. Yesu anje nakambako umva gusenga bangira umuti unyishure vuba nimanye gutwi bangira umuti mwami wanje atakanje imisi yanje ari mikemana amagufa yanje yakamumuriro umutima wanje ukuse mugazi umutima wanje urarushe umutima wanje ukuse mugazi umutima wanje urananiwe ubangira ugutwi Yesu wanje nakambako ubangira ugutwi
Nshuti mukundwa, kaze rero dusangire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko tubandanya, nakubaza niba woba wibuka ijambo twari dufise ubushize. Ryavuga ngo iki? Niba wishuye uti ntukice, wishuye neza. Twabonye amajambo twigisha ku musore w'umutunzi yaje kuri Yesu hamwe n'ubutunzi bwiwe, agomba kuraga ubugingo budashira. Naho icifuzo ciwe cari ciza, twabonye ko guhitamwe neza vyamunaniye, agenda ababaye kandi abuze ubugingo. Yesu yamubwiye amwigisha yifashije amabwirizwa canke ivyagezwe. Uyu munsi dukomeza ku cagezwe kigira kabiri bavuganye ko kivuga ngo ntukice. Dusome rero ya nkuru tubwira ku kiganiro Yesu yagiranye n'uriya musore w'umutunzi mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gice c'18 ku murongo wa 20 havuga ngo kuzi ivyagezwe ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukagiriza abandi binyoma, wubahe so na nyoko. Aramubwira ati ivyo vyose navyitondeye mpereye mu buto bwanje. Yesu avyumvise aramubwira ati nanone uhajije kimwe, shora ivyo ufise vyose ugabira boro, niho uzogira utunga mw'ijuru, utekuzunkurikire. Nshuti yanje, nkuko twabisezeranye ubushize, uyu munsi dufise umutwe w'ijambo gira uti ntukice. Ni nawo twari dufise mu kiganiro nk'iki giheruka. Ijambo Yesu yatanguje ku murongo wa 20 amwishura rivuga ngo kuzi ivyagezwe. Abantu benshi barazi ivyagezwe, barazi ivy'Imana yanka n'ivyikunda, barazi ivy'Imana igomba, barazi ikibi n'iciza, yamara bakakirengako, bakabicumurako. Bamwe bakavyirengagiza nk'aho Imana nayo yo kwirengagiza kucumura kwabo, ikaraba hirya bagacumura kugira ngo ubikora ntahombe inyungu ziwe ziva mu caha kandi azi ivyagezwe. Uzi ivyagezwe wese navyubahe, navyitondere, afise gutinya Imana mu mutima. Nivyo bizanira umugisha uvyitondeye mu kubaho kwiwe no mu vyakora. Ariko kandi kuvyitondera si ukugobera umuntu canke ngo ubikore ubigomvye. Oya, ni itegeko, ni cagezwe. Cagezwe naco cama kigendana n'ingingo y'igihano icubahiriza. Ngo ukoze iki baguhanisha iki, urenze ibwirizwa uhanishwa igihano kingana uko. Ingingo zigatangura gukora kandi zigashigwa mu ngiro. Kwitondera ivyagezwe rero ni itegeko ku muntu wese, na cane cane ivyagezwe n'Imana, kuko biraba kira muntu wese atakurobanura, umuto canke umukuru, umwubahwa canke nyarucari, utunze canke umworo. Kuzi ivyagezwe. Ikindi kandi ico umuntu azi kiramukiza canke kikamwicisha. Nta nsiguro ishobora kumvikana y'ivyabaye bibi vyakozwe n'umuntu canke abantu bari babizi. Kuzi ivyagezwe. Abakobwa benshi batwara inda biciye mu nzira y'icaha c'ubusambanyi, icaha kigakwega ikindi, shetani agakomeza kubagira inama ati gusambana wasambanye. Tariko ibivyo nta kundi, munige, mwice, shira mwishashe ute kwiyarara, kumbure ntibimenyekane. Kumwe yemera inama ya shetani amwosha gusambana, agakomeza kwiyandurisha no kwihumanisha kwicanako. Icaha co kwica rero gifise amateka maremare mw'isi, kandi cagiye candagara uko isi yakomeje kubaho. Kuko hagati y'umuntu n'uwundi, hagati y'amoko n'ayandi, hagati y'ibihugu n'ibindi, hagiye haba intandukanya canke inzigo ndende, kutanyurwa kuri iki na kiriya. Ni nkaho Satani yagize intsinzi mu bantu n'amoko n'ibihugu, bituma ubwicanyi buronka intebe nini mu bantu. Sinzi ko hari umuntu yize kahise yomenya igitigiri c'abantu bamaze kwicwa n'abagenzi babo, haba mu ntambara canke mu zindi nzira, batishwe n'ugwa karago. Nshuti yanje, kwica n'icaha kizohanwa muri sentare y'Imana.
Ibi bitahure kuko amabwirizwa yose ahambaye afita na sentare yayo ayubahiriza. Ibi vyagezwe 10 Imana yahaye abantu bimeze nk'ibwirizwa nshingiro ry'ijuru ku bantu bose, bifise sentare yavyo, abantu bose bazohagarara imbere bacirwa urubanza. Mukunzi wanje rero nyumviriza, ntukice. Shetani yarigishije abantu uburyo bwo kwica, mbere abagwiriza ubwenge bwo kumenya kwica no kwicana. Kandi ibi bihera kera cyane mu ruvyaro rwa Kayini, vyakomeje kugeza n'uyu munsi. Ubu rero abantu n'abahinga mu gukoresha ivyica bagenzi babo, kandi na tekinoloji y'uyu munsi ariyo majambere tugezemwo nayo yabakoreye mu ngata, barushiriza kumenya vyinshi mu kwica kandi bibi. Salvatore muhinga bw'ivyuma twongera indirimbo tumira amate hanyuma tubandanye. Bikaba mu mwijima mutima nkakani Tanania na Safira Tanania na Safira kumikanye guhena Muyera Ibuka Eva anyegeje yicaha Yabo yazanye urufu kubana
gushika bategura kwica abantu bose bo mw'isi. Ubu tuvugana ibihugu vyinshi vyigamba ko bifise inkoho, ibisasu vyorandura isi yose mu mwanya muto, kandi ariyo babamwo nta yindi bafise. None n'ubwenge canke n'ubupfu guca ishami wicayeko. Ntukice niko ibwirizwa ry'Imana rivuga. Nimba rero ugomba ubugingo budashira, ntukice. Ibi bitwereka ko icyaha cyo kwica cazogozoye isi. Yamara wewe wirinde, ntukice. Nshuti yanje, nubuhombe ku Mana, kandi cyane cyane kuri wewe, kuko nta muntu numwe ari kwica c'ubwicanyi azoraga ubugingo budashira. Nkuko tubisoma mu gitabo cy'Ivyahishuro Yohana mu gice ca 22 ku murongo wa 15, tuhasanga imigwi 6 y'abakora ivyaha bizobatangira kwinjira mw'ijuru. Muri iyo mirwi harimo n'abicanyi, havuga ngo inyuma hazoba imbwa, n'abarozi, n'abashakanyi, n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana, n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Yesu ni wari kuhategura, kandi kuri uwo mugwa we
musore wubaha Imana rero ntukice. Twabonye ko Yesu ariko avugana n'uyu musore yagomba ubugingo budashira. Ntukifatanye n'abakora batyo naho kwemerera impera, ko nta mpera izogira ikimara ngo ikubuze kuja muri gihonomu y'umuriro. None ni kuko abantu bicana. Impamvu ni nyinshi, ariko imvo nkuru ni Satani yinjira mu mutima w'umuntu nkuko yinjiye mu mutima wa Kayini wa kera na Yuda wo mw'isezerano risha. Kwica ibihanwa n'Imana gusa n'amategeko agenga ibihugu n'isi yose arabibuza. Igitangaje nuko iki cyaha ciganje mw'isi amategeko yarateguwe ariho kugeza umuntu avuga ngo ndakwica akakwica. Nuko twabivuze kenshi mu biganiro twagiranye, abarundi bo hambere barera abana babo babarinda iki cyaha. N'abajejwe indero y'uyu munsi bo bigana umwana akigishwa kirazira kiri muto agakurira muri iyo ndero nziza izomugira umuntu witekana ijambo ejo hiwe haza. Ivyo vyotuma umwana adakinisha ivyo kwica ikintu naho coba gitoyi canke kiboneka nk'igikengeretse. Ibiri uyu munsi usanga umwana agurirwa igikinisho c'inkoho, igikinisho c'inkota, kandi ivyo ni birongora ivyiyumviro vyiwe kuko uzomushitsa kukwica. Abakora ubushakashatsi baremeza ko umuntu yica abarwaye mu mutwe, afise ikibazo abantu batabona, akibwira ko kumbure niyica biza gutuma yoroherwa. Wibuke ko abandi bavyita kwimara ishavu, ariko si ukuryimara ni ukuryitera. Nshuti yanje ntukice, va mu murwi w'abicanyi bazwi n'abatazwi. Abantu barakora ivyaha ariko ntibibaza namba Shetani bakorera hari icyo azobafasha ngo bakire urubanza rw'Imana. Ntacyo azobafasha kuko nawe azobarindiriye igihano, kuko aje yaraciriwe urubanza. Afise umutima utihana, yahise mw'icaha. Icaha naco n'umugararizo, nta mbabazi kuriwe. Eka nayo mahirwe yo kwihana ntayo yahawe, ntayo yemerewe, ayo yahawe umuntu. Ni vyiza rero kuyakoresha. Va mu caha wihane. Wamubizi rero ko abantu bazosamba ngo si jewe, ngo sinabimenye, n'ayandi majambo yo kwisaba imbere y'Imana ataco bacokora. Yesu aturangira inzira nziza kandi yoroshe yo kwitondera ivyagezwe. Soma mu gice ca 5 c'ubutumwa bwiza bwa Matayo ku murongo wa 21 kugeza kuri 22, havuga ngo ntukice. Mwarumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica bashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese azorakira mugenzi we azobashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Uzotuka mugenzi we ngo wakijujuwe azobashikiwe no gucigwa kwiteka. Uzomutuka ati wagipfuwe azobashikiwe no gutabwa mu muriro wa gihonomu. Namba rero utagomba kwica, wirinde kurakira mugenzi wawe, gutuka mugenzi wawe ngo wakijujuwe, wagipfuwe. Ibi vyose ntukabifyineko, bifise urubanza. Harya tubonye ngo gucirwa ko iteka, gutabwa muri gihonomu. Ibi rero birakomeye kuko Yesu yavuze atyo ahishurira ukuri abantu kugira ngo umuntu atinye ntiyubahuke kwica mugenzi we. Nshuti yanje twabanye muri iganiro, nagomba tugarukirize hano, ariko twibajije ku bugingo bwacu. Namba waracumuye, namba waragize igihamana kibi ukica, wihane, Yesu akubabarire. Vyature rero kandi wizera imbabazi z'Imana nizo zishobora gufasha umutima wawe. Sengana nanje uvuga uti Mwami Yesu ngirira imbabazi, ndi umunyavyaha, naracumuye, numbabarire, unyuhagize amaraso yawe, unyandike mu gitabo c'ubugingo kandi umpe mwemu wawe ndongore, uzonjane mw'ijuru. Urakoze kumbabariye, ndavyizeye mw'izina rya Yesu Mwami wanje, amen. Reka ngusengere. Mwami Yesu, turasengeye umuntu, mugirira imbabazi,
namba yarishe, namba yaracumuye mu buryo na buriya, namba tuka mugenzi we ngo wagipfuwe, namba agendana ishari n'inzigo, muharire ko yihanye. Ahasigaye umuzigamishe mpwemu wawe, uzomuha ubugingo budashira. Urakoze kumubariye, turavyizeye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Njuti yanje twabanye tugarukirije hano, namba ufise icubaza, telefone ni 69 75 84 83 canke 71 134 019. Imana iguhezagire. tunganye vuba araje vuba abafise amaraso tunganye vuba araje vuba mukunzi wahisemwo kubana natwe muri iki kiganiro Bibiliya iravuga. Turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare kuri 22 21 52 55 mu masaha y'akazi, canke kuri ngendanwa 76 ubusa 61 ubusa 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 canke 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Mani guhezagira.